Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudereye Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ndabaha ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru yo muri iki gitondo hakaba ari amakuru na cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho ariko aravugwa ko icuka kibi casubiye kuduga hagati y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Imvo nta yindi, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca atangaza ko yifuza kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko kandi ngo ibi ngibi bikatuma haduka icuka kibi hagati yiwe ndetse n'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira avuga ko Perezida Ndayishimiye nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Gusa amakuru dukura mu banyagihugu b'u Burundi na cyane mu banywanyi cyangwa se mu bagumyabanga ba CNDD-FDD bavuga ko ngo Evariste Ndayishimiye naramuka yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu ngo mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 abanyagihugu bazokwihereza amabarabara nk'ivyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse vyaje no gutuma bamwe bahasiga ubuzima, abandi barahunga, abandi kuri ubu ngubu bakaba bari mu munyororo. Ivyo byose rero abigaruka ko bavuga ko nubwo bahuye navyo, mu gihe kandi Ndayishimiye azokwitoza muri ico kibanza ko bazokwihereza amabarabara bamwiyamiriza. Ni mu gihe kandi abagumyabanga ba CNDD-FDD batangaza ko bo bifuza ko bona undi urongora Burundi, ariko kandi bakavuga ko muri abo bifuza Gervais Ndirakobuca, uyu yahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, yaje gusubirizwa na Nestor Ntawontoye. Gusa kuri ubu ngubu akaba yari mu nama nkenguzamateka, ariwe mukuru w'inama nkenguzamateka. Mwarumvise mu minsi iheze kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ubwo yasezeraga mu nama nkenguzamateka, iyo ngingo nawe yayifashe kandi mu rwego rwo gushaka zo kwitoza nk'uwigenga matora yimirije mu mwaka wa 2027. Iyo uravye rero ibihangange na cyane bya CNDD-FDD ariko na cyane byasigaye mwirage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, byose biriko biraca ko biti no ku mabuye kugira ngo bihiri ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Hari amakuru kandi dufise yo mu kinyegero ko uyu Gervais Ndirakobuca yoba ariko arakorana namwe mu bajenerali bahunze igihugu, bakaba barahunze mu vyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo hazaga intureka ya kudeta, ndetse ikaba heregezwe mu ruhare na Godefroid Niyombare ndetse n'ibindi bihangange. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko uyu Gervais Ndirakobuca ngo yoba yizeye amaboko cyangwa se ngo gufatikanya n'abo bajenerali bari hanze y'igihugu, ndetse bakaba bafise n'umugwi twacu urwanisho wa Red Tabara ukorera mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gervais Ndirakobuca kuri ubu rero mw'ico gitondo asohoye ikete arishikirije umukuru w'igihugu amumenyesha ko bamaze ngo kumushira hasi cyangwa se bamaze ngo kumutembagaza, kandi ngo ashobora kuzohura n'ibyago bikomeye mu gihe yobandanya arwanya ubutegetsi cyane bwo mwiragi rya Petero Nkurunziza. Mu gihe kandi hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza hagati y'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nta yindi imvo nuko Ndayishimiye yifuza ko ngo Prime Niyongabo yongera kurungika igisirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kijye guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka AFC M23, ariko kandi Prime Niyongabo wewe yararengwa avuga ko adashobora kuzongera kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi mu yandi makuru hari inama yateguwe n'umukuru w'igihugu c'u Buganda, aho rero yagira ngo aganire na bamwe mu bakuru b'ibihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane muri ubu buseruko mu karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo barabire hamwe ukuntu umutekano mu buseruko bwa Kongo byoba bimeze.
cyangwa se n'ukuntu umutekano wobandanya wongerezwa. Aha rero hari hatumwemo igihugu c'u Burundi, Kongo ndetse n'u Rwanda, bikaba byose byari byitabyeho nama kugira ngo barabe ko umutekano mu buseruko bwa Kongo wosigasirwa cyangwa se wocongerwa. Gusa rero Ndayishimiye ari mu bariko batumwa ku urutoke ko ari mu bariko barahungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivanye n'uko abandanya afata ingingo yo gushaka kohereza abasirikare kurwana kandi ibyo batari byo bamusabye. Reka tunyarukire Buhumuza. Muri Buhumuza ho korera ngo n'ubwinshi bw'abantu birabangamiye cyane ikambi y'impunzi ya Busuma. Ruyigi kuwa 19 kigera mu uyu mwaka, ikambi y'impunzi y'Ubusuma iri ku mutumba wa Busuma muri komine Ruyigi, intara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi, irahanganye n'ikibazo ca korera. Kuva impunzi zitangura kuhashika hamaze gufatwa abashika 30. Iyo ngwara kandi yongerezwa mu bwishi bw'abantu hamwe ndetse n'inyubakwa zidakwiye. Aya makuru kandi yemejwe kuri uyu wa kane n'ibiro by'igihugu bijejwe gukingira impunzi ONPRA, mu gihe kandi umuhanuzi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Buhumuza yagira urugendo muri iyo kambi ari kumwe ndetse n'abafasha mu iterambere. Agira ati turasabye ko hotangwa imfashanyo zihuta. Ikambi yubatswe igenewe abantu 20,000 gusa, ariko ubu irimo 30,000, niko Bigirimana yatangaje. Impunzi zarerekanye ingorane nyinshi, indwara zituruka ku isuku rike, kubura aho kuryama n'ivyo kwivuka ndetse n'ubuzu bwa surwumwe budakwiye. Mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu c'u Burundi, abajejwe amagara y'abantu naho nyene baremeje ko hari abantu 46 bamaze gufatwa na korera mu kigo c'impunzi za Kongo kiri mu Gatumba hafi y'urubibe rw'u Burundi ruhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva mu ntango z'uku kwezi, u Burundi bwakiriye impunzi z'abakongomani zirenga 70,000. Muri zo izirenga 30,000 ziri i Busuma, bahunga ubwicanyi buri mu ntara ya Sud Kivu, aho igisirikare ca Kongo gifashijwe n'abasirikare b'u Burundi hamwe ndetse n'imigwi ya Wazalendo kiriko gitana mu mitwe n'imihari yitwaje ibigwanisho nka AFC M23. Uwo muhari wa AFC M23 wasubiye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, ukaba kandi ugizwe ahanini n'abanyekongo. Ukaba rero ugizwe n'abakongomani ubwabo. Ubu ugenzura ibice byinshi byo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Kinshasa iragiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda gufasha uwo muhari mu gisirikare, mu gihe kandi u Rwanda ruvuga ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi bishigikiye FDLR, umugwi w'abagwanyi ndetse b'abanyarwanda wagirizwa ko wagize ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Kandi leta y'u Rwanda ku rundi ruhande kandi ntihengeshanya guhakana yivuye inyuma ko ivyo yagirizwa na Kongo kishigikiye umugwi wa AFC M23. Leta y'u Rwanda ikavuga ko atahuriye n'uwo mugwi witwaje ibigwanisho uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo guterana amajambo vyagumyeho, naho hari amasezerano ya Washington yashizwe ko umukono biciye mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kigali iguma ihakana ko ifasha AFC M23 mu buryo budaciye kure, ikavuga ko ivyegeranyo by'abahinga b'umuryango mpuzamakungu bivuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'5,000 n'7,000 ku ruhande rw'abarwanyi ari ikinyoma. Ubu AFC M23 yiyunze na Alliance Fleuve Congo irongowe na Colonel Nanga, yahoze ari umukuru wa Seni ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho asaba ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yohinduka igihugu kigizwe n'amareta yigenga, Etat de fédérale. Ku rundi ruhande kandi Burundi bwarungitse abasirikare barenga 10,000 muri Sud Kivu gufasha FARDC ndetse n'imigwi ya Wazalendo ishigikiwe na leta ya Kongo.
Naho Ngozi ho parake yasabye cyangwa se parake yasabiye umumenyeshamakuru Sandra Muhoza igihano cyo gupfungwa imyaka 12 kuwa 19 Kigarama uyu mwaka kuri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi iri mu buraruko bw'Uburundi. Parake ya Repubulika yasabye kuri uyu wa gatanu ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza wo mu kimenyeshamakuru La Nova ahanishwa umunyororo w'imyaka 12 ndetse n'ihadabu y'umumiliyoni mu mafaranga y'amarundi. Akurikiranwa ku caha cyo guhungabanya umutekano ndetse no gukwiragiza imvugo zibiba urwanko, ivyo abamuburanira biyamiriza. Ivyo vyagirije kandi bifatira ku butumwa bwahanahanywe mu mugwi wa WhatsApp w'abamenyeshamakuru. Parake ikaba kandi ibufata nk'icaha. Ku ruhande rwiwe Sandra Muhoza ndetse n'abamuburanira bariyamiriza ivyo yagirizwa, bagasigura ko ivyo yagirizwa bitari icaha gitegekanijwe n'itegeko mpanavyaha, bagasaba ko arekurwa byihuta. Inyuma y'imburano sentare yashize urubanza mu mwiherero ukazosomwa mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe. Abantu benshi bari muri urwo rubanza bamenyeshejwe ko ngo bababajwe ni ibiriko biraba, bagasaba irekurwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Iki kibazo kije mu gihe kandi Sandra Muhoza yari yaraciriwe igihano cyo gupfungwa amezi 21 muri Kigarama 2025 ku vyaha bisa n'ivyo, ariko kandi ico gihano kikakurwaho muri Rusama 2025 na sentare y'iyungururizo kubera ko sentare yari yamuciriye urubanza itari ifise ububasha. Naho ico gihano co kuweho Muhoza aracapfungiwe mw'ibohero kandi aracakurikiranwa. Ugufashanya mpuzamakungu nabwo buribonekeza. Abakenyezi 127 bamenyeshamakuru bo muri Afurika barandikiye kuwa 18 Kigarama uyu mwaka ikete ryashikirijwe n'ishirahamwe CPJ Committee to Protect the Journalist yamiriza iryo pfungwa kandi bagasaba ko arekurwa atagisabwe. Akavuga ko ifungwa ryiwe ribujije abantu ijwi ribavugira. Bavuga kandi ko ububabare bwo gutandukana n'umuryango cane cane abana biwe mu gihe kandi hegereje iminsi mikuru irangiza umwaka. Ubuheruka Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yavuze ko atari azi neza ikibazo ca Sandra Muhoza yamusabye kumwandikira asaba ikigongo c'umukuru w'igihugu, ivyo bikaba vyotuma asohoka ibohero. Urwo rubanza rusubira gutuma havugwa vyinshi ku ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihugu gisanzwe kirimwo imanza nk'izo nyene, nk'uko ndetse n'amakuru mu ukura ku rubuga abishikiriza. Ayo rero niyo makuru twari dufise muri ici igitondo, gusa ku batari bari kumwe natwe yari makuru aba azindutse avugwa mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politike, haba mu bindi byose bitandukanye tuba turiko turagenda tubashikiriza mu buryo bw'idoniro. Reka rero tube ubabwiye ko amakuru yacu y'akanya mw'iki gitondo twari tumeze dutyo, ariko hari kandi igakuru twari iturose. Karusi, ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri komine Karusi bwifatikanyije kuri uyu wa 20 Kigarama uyu mwaka n'abanyamabanga ba zone Buhiga mu bikorwa rusange byo gutera ikawa mu gipimo c'umugambwe kiri ku musozi Magamba. Hakaba kandi hatewe ikawa 1,300. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Karusi muri zone Buhiga ya komine Karusi nyene, Ferdinand Habyarimana, yashimiye abagumyabanga ukuntu bitavye ivyo bikorwa byo gutera ikawa ari benshi. Akaba kandi yabibukije ko ibikorwa byose mwene ivyo ari byo ngo bizoshikana igihugu
kumbona kazoza acihaye. Akaba kandi yasabye kubandanya bakorera neza izo okawa. Ibyo bikorwa kandi bikaba byari byatewe iteka n'indongozi mu ntwaro no mu mugambwe hamwe ndetse n'abajejwe kwivuna abansi bo mw'ikambi yo ku amahoro. Cungo munyero nuko kandi inyuma y'ivyo bikorwa umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Karusi yaciye agendera ahari ubworozi bw'inzuki muri iyo zone nyene ya Buhiga nk'uko amakuru dukura ku rubuga navyo abitomora neza. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro turiko tubashikiriza muri ico gitondo. Reka tudusozere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri no chaîne yanyu Inkuru Dene Isange TV nibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero dusozere amakuru yacu ngaha turaza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweko.